waruzi yuko igihe umuntu akugiriye nabi ntumubabarire ari wowe birushiriza kugirira nabi gusumba ufitiye inzigo. Yesu ariko yigisha intumwa ziwe gusenga mu gice cya 6 cya Matayo yababwiye uko bagomba gukurikiranya amakene yabo igihe bitura Imana. Ageze ku murongo wa 12 yaharanditse ngo uduhebere imyenda yacu nkuko natwe twahebeye abari mu myenda yacu. Ku murongo wa 14 kuko nimwaharira abantu ibyaha byabo na so mwijuru azobaharira namwe. Imana idufashe cyane. Ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo na so nawe ntazobaharira ibyaha byanyu. Imana idufashe cyane. Bavuze amajambo birakomeye nifuza ko buri muntu wese yumva. Iyo umuntu asenzira isengesho rya dawo wa twese agashira ko ngo duhebere imyenda yacu nkuko natwe tuyihebera bayidufitiye, ubuvuze ngo gwa rugero mpora mbabariramwe abandi abaribwo nanje umbabariramwe Mana. Nukuvuga umuntu yaragukoshereje ariko imbere yo kumuharira ubanza gutanguza ngo ejo wangiriye ibi none n'uyu munsi urasubiriye. Nukuvuga ngo uhora wibuka na vya bindi yakugirira ejo na hirya yejo. Uku uvuze ngo Imana iguharire muri urwo rugero biba bisaba ngo nawe ubanze usuzume ko igihe wahebera abagufitiye imyenda n'igihe wahebera abakugiriye nawe ukabababarira ruriya rugero wabahariyemo ariyo nawe Imana izokubabariramwe. None bababarira gute? Mbega iyo bahariye ntugaruka ukavyidoga? Mbega iyo bahariye nturinda kwibuka ugatondekesha amakosa yose bagiye bagukorera? Menya ngo udahariye nawe ntuzoharirwa. Nibyo bavuze ku murongo wa 14 na 15 ngo nitwaharira abandi natwe Imana izoduharira, ariko nitutabaharira ngo natwe Imana ntizoduharira. Abenshi ntibababariwe nubwo basaba imbabazi kenshi bivuye kuko nabo batababariye ababagiriye nabi. Babarira rero. Umva kuri uyu munsi uwakwiciye waramumenye, uwakwivye waramumenye, uwagusambanirije umugore waramumenye, uwakugiriye nabi n'uwakononeye umwana n'uwakurogeye uwo muvukana abo bose warabamenye. Ariko usabwa kubaharira kandi burya umuntu ntahari rutamukoshereje, baharira uwakosheje. Uwo yakosheje rero mubabarire kugira ngo wewe wibohore imbere y'Imana umuntu kandi ucumura nawe nugera gusaba imbabazi uzuzisaba Imana kwakire. Twoye kwishira gitigiri c'abatahariwe kandi ari twebwe dufise urufunguruzo rwo guhabwa imbabazi. Urufunguruzo rwo kubabarirwa kwawe kuri mu minwe yawe. Nukuvuga ngo ubanza kubabarira bakubugiriye nabi nawe Imana ikabona kuguharira abo wagiriye nabi. Iyo dusomye muri Luka igice cyaho ni ca 6 ku murongo wa 38 baranditse ngo ingero nziza itsindagiye inyingishe isesekaye niyo bazobaha muco muteze kuko ingero mugeramo ariyo muzosubirizwamwe namwe. Imana idufashe cyane. Iyo ngero ugeramo mu gutanga, iyo ngero ugeramo mu kubabarira, iyo ngero ugeramo mu kugirira neza abandi, iyo ngero ugeramo mu kwakira abandi niyo nawe bazokugereramo kandi bazobiguha biri mu ngero itsindagiye inyingishe isesekaye. Niba wasubije kiba bakugiriye neza nukuvuga ngo Imana iyo ngero izoyigusubiza nawe itsindagiye kandi isesekaye ku buryo uzobihabwa mu buryo buzokubabaza nawe. None harira kugira ngo nawe uzuharigwe. Sabi tanga imbabazi kugira ngo nawe uzuzigirirwe. Iyo utahariye ico kintu kirakumunga kibabaza wewe mu mutima kirakujya uhorana naco uraryamana uniyufungu. Abenshi bagwaye n'amayestoma yavuye kuri iki, bafise ama depression n'ama stress atakindi yavuye ko atari ibi. None babarira kugira ngo nawe uzubabarirwe. Umva ukuri uyu munsi nawe uharira bakugiriye nabi kugira ngo nawe uzuharigwe mu izina rya Yesu. Umva ukuri.